tuzoronka icyo twigina ni mu izina rya Yesu, amen. Hallelujah. Yamani, hallelujah. Hallelujah. Turiko turakura. We are growing. Masagiye kuba nka 6 kandi I'll ask maybe 6 in the future. Nasikia kuwapenda. I feel love for you guys. Hari wavyumvise. Somebody heard that. Yanguye mu gutwi hari wavyumvise. I heard that. Somebody heard that. I heard that. Ni mama vyambi. Was it Bami's mother? Avuze ngo thank you. She said, what I cause it. Mani guhezagire. If you did, God bless you. Oh. Nawe nyene yobivuga ndabizi. Even she can say it too, I know. Nukuvuga kuvugira ijambo ngo nasikia kuwapenda. When I say I love you, nimba twarasizwa amavuta. because if we are anointed by God, hari impamvu. there are reasons. Dufita ibakwe. We are blessed. We have the grace Yo guhezagirwa gusigwa amavuta mu gihe ciza. that we are like to be anointed in a good time. Imbere yaba mutama gahigiro imbere aho. Because before Gahigiro's time, like before their time, mukugira ngo that for you, for a person, uronke abantu bangana kubwira ishengero that to ijambo get as ry'Imana. many people like today to preach or tell the word of God, too, Watangura munsi y'igiti. you will start under the tree. None twagiye gusigwa amavuta. But now we've been tubasanga muza anointed. muri mu ntebe. We find you in a chair. Hallelujah. Hallelujah, amen. Urumva ko bitari You byoroshe. see, it wasn't easy back then. Rero numva So I feel kubakunda that I love you. kuko mwitanga kuza Because you give your time to come mukumviriza ijambo ry'Imana. and to listen to the word of God. Hari umugabo yanryoheye cyane Amen. tugitangura kuza turakira imigisha. Amen made me happy when we are receiving blessings. Huduma yaririmbye ururirimbo. I would require sing a song. Nja numva kumba Imana iratanga isabagire vya bindi. I heard that God give in difference. Iruhejeje At the end, they said, Imana igiye kugutwenza. the God is going to make you laugh. Hatwenze umugabo. And a man was laughing. Numva twenze mu mwuka. And I felt he was laughing in the spirit. Yanyigishije yanyoheye. That he made me happy. Reka mbabwire. Let me tell you that man Kugira is. ngo tuvyumve kumwe. So we can hear, so we can follow, we can fall together. Papa Sengi yatwenze mu I mwuka. think his mother was laughing in spirit. Arabiryosha. And he made it so sweet. Kuririmba so That gupfa kuririmba. singing is not as easy as you think. Uririmba ibisa n'ivyo uri kuravuga. You sing best in what you're saying. Yatwenze rero He neza. laughs so good. Nk'umuntu nyene Like a atwengejwe. person who's meant to laugh. Mungu akubariki God sana. bless you. Mani guhezagire. God bless you. Yatwenze He laughed arusha more abo byari than kumwe those n'ubwo who were nabo together, nyene although even others, batwenze. they were laughing too. Yatwenze But mu ruririmbo he was laughing in a song. arutoza mu ijwi And he ry'umwuka. sang the same voice in the spirit, amen. Ukaba uvuga ko ndiko ndabesha. If you think I'm lying to you, Utakwenda nyumbani utasikiliza. when you get home, you can watch yourself and listen. Uza kumwumva gatwengo. You will hear how he's laughing, K'indirimbo yabo. the laughing the Ingene song, yayisize. how he put some bigenda oil to neza. it, and it went well. Subiyemo Bwana Yesu What you gonna akubariki say? sana. May God bless you. Basi Amen. uyu mupfasoni nawe And this woman earlier, muko nsenga Imana when I was praying to God, bari bamumbwiye ko Yeah. azugurura. they had told me she preach it for me. Rero igihe mumenye So- uwunyugururira When I knew that somebody who opened before me, nsenga avuga ati I prayed and I said, Mana niwuzi ibikwiye the n'umunsi. God, you know what is now today. Niwuzi ibizokwira abantu bazoba That- bariho uyo munsi. You know what is enough for the people who be here today.
aragenda jana na And then Rusi na she Orpa went to work with Ruth and Orpah. agenda mu vya kwimbura She n'ibindi. went about harvesting many other things. Ndavuga nti And then I said, nivyo ayo majambo and it's true, what you're saying, the words you're saying, ndakwirikirana I follow carefully. nsanga Then I amwamwe saw niyahuye the many of what you're nayo saying mfita nanje nahawe is close to what I received. karundura rero Amen. nagiye kumenya ati And on Imana top of that, yanyishuye and I said, God has answered my prayers. irya jambo rya Dawidi And when she said about David, ko hariho that Kristo the David is Christ, aturuka ava the Christ comes from David. hariya They're there. Imana ikora ibintu Because nk'Imana God works like God. aho n'igihe yagenda That's when he was walked when he went. Imana itanga abavugishwa When God was giving God his servant, ikagenda itanga and he give prophets, abahanuzi and he give prophets, iragera mbere no kuri Dawidi and he got to David too. mwene nde David who? ba Dawidi ni benshi There's so many David. na Juvenal arafise David Juvenal has David too. yego Yeah. gacu mwene Isai Amen. Dawidi aragenda So David went, he went and he went. ariko Imana izi But God knew kugeza aho that's the point where kwa Isai habamo the Keziah Dawidi David came out of it. basi And then that's it. Kristo barabonetse Then the Christ is born. ibintu by'Imana ni ku murongo So God's work is always on the line. uriya muhungu nubwo agenda aratemba ibyo Yesu ni Although ku that man is murongo. always, naho agenda aratemba although he's always falling, naho agenda aragwa although he's always falling, akabuto ko gutunga indirimbo but the seed of songs akura uzoraba is always here. Bwana Yesu asifiwe sana Amen. ni ukuvuga amajambo nanje mfite So, the words I have today for you, saa yanjye it's not my words, actually. n'ay'Imana But yaduhanye it is n'ujya God's words mupfasoni that God gave. turasoma mu byakozwe n'intumwa We read the book of Acts. izi ntumwa mwumva See, when we say this sermon, you hear, zari zifise ibikorwa they had work to be done. harimwo abahambwe bacuritswe Some were buried upside down, harimwo abantu batwagwa mu kiyagiyo and some were taken by water, hariyo abantu bakarangwa nk'ifiriti and some were fried like fries. chips tuziboneye hano bamwe We see many of us have seen chips or fries here. harimwo rero muri aba But some of these here, intumwa some of the servants, the Zakaranzwe. disciples who were fried, literally fried. Bwana Yesu atusaidie Amen. sana And may God help us. May natwe God help us out. ntituzi iherezo And we ourselves do not know our ending. ntituzi iherezo ntituzi You don't know your ending. ry'umuyobozi wacu We don't know the ending of our leader. ntitubizi iherezo We don't ry'abataha know the ending of others. warahamagawe But when you are called, hari intango n'iherezo there's always a beginning and ending. awoza ubona ubunyene ngo See, right now you could see babahungu b'incabwenge bafite amasisiteme that the wise man who has a good system, aha nyene ukaza wumva that aho right now you will see, you could Ah, hear hejuru. that right here. ibintu bivuye mu bushinwa ibintu bivuye And you have see hariya. kind of machine all the locations. ukava uvuga ngo umva umwarimu wacu And you see you have Ibyaha the yadusabira. evangelist. Why is he asking us off? twarahamagawe We were called, ihamagarwa ryacu and our calling rifise iherezo has its ending. iyo umuntu avuye mu mubiri When a person have left the body, bihutira kumenya urupfu rwiwe they are quick to know their death. yarimbutse That they have died. kubera iki Why? kubera rirya jambo Imana yavutse ngo Because God abazamwakira said, bose those who received him on earth, abamwakiriye to bose those who received yabahaye him, ubugingo he gave them life, budashira everlasting life. batarimbuka They will not be destroyed. rero iyo So when upfuye you die, abantu people, umuntu a person,
yarozwe that they were poisoned, barashakisha that they will look, they will try. barashakisha That they will try, they will look for. kandi bakarema And they will get a self-hope. hanova ngaho kaza wumva So I could live here now and you'll hear later. imana ishatse ati So long God allows, accepted. ngwino God must say, come to me. bantu bacavuga kandi twari kumwe And people, they will say, he was twari kumwe pe they will say, our church na was niwe with yavuze us. ubutumwa no And munsi he preached today too. none That's so, nibiki what happened? bariya borema ivyabo They aba were doing bakarema stories. ivyabo They will do their uko stories. imigwi ingana Yes, as long as the many groups. dusome ivyagezwe Let's go and read Acts. igice ca 13 The book of Acts, chapter 13. dirija mwamushiriye mike yitore mike uyu muvyeyi mwahaye ako kazi ni umunyamitambo komera mama komera takwenda polepole lazima utafika kw'abanyaruka bamaze kuba boba bari mu bindi nta kibazo uradusomera mu byakozwe n'intumwa 13 I will read the book of Acts, chapter 13, ku murongo w'38 verse 39. usoma mirongo ibiri. Only 2 verses. Once again, Acts chapter 13, verse 39. Let's go. 13 ku murongo wa 38 ugeze kuri Once mirongo again, 40. Acts 13, verse 39 to 40. Kadusome mu izina rya Yesu. Amen. Byakozwe n'intumwa 13 ku murongo wa 38. Nuko bagabo bene data nimumenye ko muri uwo ariho mubwirirwa ibyo guharirwa ivyaha. Sante sana. Kandi niwe atsindanishiriza umwizera wese kuri byose. Ibyo mutashoboye gutsindanishirizwa n'ivyagezwe vya Mose. Mirongo ine. Mwiyubare ivyavuzwe n'abavugishwa b'Imana byose kubashikako. Soma neza ku murongo wa 40. Ku murongo wa 40 turasubiramo. Nuko mwiyubare ivyavuzwe n'abavugishwa n'Imana vyoye kubashikako. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ikirundi In Kirundi, kiragoye. it's very hard. Kirundi In kigoye kuvuga, Kirundi is hard to speak, kikongera kikagora gusoma. and it's also hard to read. Uko niko ndakizi. That's how I know Kirundi is. Nukuvuga The point is, aya majambo aya these words we just read, ngomba kuyasobanura ko I want to explain them in detail. n'ingendo It's a journey z'abakozi b'Imana. of God's servants Nta muntu n'umwe that nobody yahamagawe n'Imana by'ukuri was called by God in truth, yicara who be sitting ngo adibame and who be sitting and relax. ntigishoboka. It's not possible. Aba bakozi b'Imana rero So God's servants, Paulo Paul aha yariko arigisha muri Antiokiya was teaching at Antioch, n'abo vyari kumwe. and those who were with him, Hari ahantu rero bigeze kuva aho hantu muri Antiokiya they have left the location in Antioch, baravuduka niko Bibiri ivuga. and they left. They never said so. Ijambo kuvuduka What we said to leave, n'ahantu buri basically you are in a location and you quickly leave. mugabo briskema But in other means, ukisanga wahavuye. you find yourself you have left it. Bavudukayo rero So they quickly left, bashika ahantu muri Pafo. and they arrived in the location. Aho muri Pafo
When they arrived in the location, hari isinagogi cyangwa amasinagogi. it was in the place with synagogues. Ayo masinagogi So in synagogue, ku munsi w'isabato on the Sabbath day, tusoma ko bari bafise imigenzo yo gusoma you see that they had the culture of reading basomera ishengero the rules of the church, ivyagezwe. what was written Ikindi cya in the kabiri scriptures. Secondly, ubisanga hajya ku murongo. you can find it. Ikindi cya kabiri And secondly, kwari gusomera abantu was to read to the people. Kuri 15 kwari gusomera abantu Was to read to the people ivyagezwe. the scriptures Ivyagezwe n'ivyavuzwe n'Imana or the scripture or nico gikorwa cyari Saturday ku isabato. on Sabbath was the scripture will be read by Mvuze Saturday Sabbath. kubera I said Saturday because uko niko tuvyizera that's how we believe. kuwa ku isabato. Reka On mvuge ko niho vyumvikana. Let's say on Sabbath day, Bari bafise abantu gusomera ivyagezwe they had those who read the scriptures no kubwiriza abantu and to warn people babahanura who advise them kandi bakabigisha ivy'abavugishwa and they n'Imana. teach them about God's prophets or God's Ari ryo servants. jambo tuza gusanga hariya ku mwisho ku And that is the murongo word we wa can mirongo find ine. on verse 40. No kuvuga It is to say that bica biboneka ko it came to be ivyo bisomwa vyabo biheze. the ones that read the scriptures, Paulo n'abo vyari kumwe the Paul and those alongside him, bashika muri iryo sinagogi. they arrived in a synagogue. Urumva siho bari You see, they were not there. baca bakora igikorwa cyo kwiyicarira. They did a work of sitting. Mu kugereranya nibaza ko For bashikira hariya example, hagati. maybe they sat in the back or in the middle. Hanyuma abakuru b'isinagogi And barabandanya the people of ivyabo synagogue, they continued on their work. ariko bamenya inkuru But then they the story, the ko news, ivyo ari byo byose Paulo hageze that Paul has arrived n'abagenzi and we his friends. baca rero bahejeje And ivyabo. after they have finished the work, Dusoma ngo baciye they said, we read it that babwira that Paulo they told Paul n'abo vyagendanye, and those who came alongside him, bababwira ngo they told him that, yemwe hey, nimba hari ico mufise if you have something mwogenda muvuze. that you could say, Abantu n'abakunze I love that verse. kuko hariho amadini amwe amwe Because some churches, woshika they arrive bagakora igikorwa and they'll do a work. cy'ivy'idini. They will do based on the Kuko religions. tuhasanga Because you find Paulo na bagenzi we that Paul and his bamaze friends, kubona once they saw ko that, batogenda batavuze, they should not live ko without speaking, bogenda nk'ikinyoni but they should c'icana. not live like a bird. Ni nk'uyu munsi It's like today. no kubwira nti That, I can tell you that. gira ijambo muri You have wewe a word in your aho heart. ushitse Wherever you go, baguhaye when ijambo they tell you a message, atura they say speak. vuga ijambo That's the word ry'Imana of God. riri muri That muri is in wewe you. wakiriye. That is you have received. Hariho abantu ga There are those. egome Yeah. hariho abantu boshika mu rusengero runaka There are those who can get to a church agaca agomba kwicara mu mfuruka and they want to see the back. They want to see it in hiding or in secret. agaca bayona They don't come like Jonah kuko akazaho imbere because they know sit in the front, yabonetse ko ari umushitsi but they will see their guest. baramubwira ati furaha They'll say Furaha. senga imana. They pray to God. Je narigeze kubona umuntu avuga ngo I saw a person once who said, murakoze There's a- raba uwundi they thank you, but look somebody else. yosenga They can pray. aha mu ishengero In the barimo church, there are those who here, they're there. bogenda nko ku rusengero Then they go runaka to a different church. bakamubwira mushitsi And they say, hey, our dusengere guest, pray for us. tayari. And they say, that's it. Hari n'igihe mbere hagera Sometime it might agaca happen. asohoka They might go, they will leave. kugira ngo ntibave bamuha So they igikorwa. don't pick them to do something. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Gira ijambo muri So wewe. have a word in your heart. Bakubwiye ati senga imana. When they say pray to God, Senga imana. you pray to God. Batubwiye mushitsi When it's wacu. our guest, Ngwino usengera they come imperezo. and pray for the offerings. Sekeza. Stop pray. Omba Mungu. Pray to God.
cyo gituma tubabwira kwinjira mu That's what mwuka said. That's what say. injira mu mwuka The into the spirit, kuko ntawe ugihungira because you are nowhere else. waramaze You guhamagagwa have been caught already. gira rero So ubushobozi do whatever you gira can. ububasha Do whatever you bwo can. gukora igikorwa to cy'Imana serve God. Amen. umwanya uwo ari wo wose. Amen. Paulo rero So Paul nabo biri kumwe and those who came with him, baravuze amajambo they speak words. baravuga ati uyu ni And they said, niwe uyu ni muri we The in him, muri we the in him. niho duhari abantu ngo The in ntibamenye abantu ntibamenye So they could know. mwishengera abantu That's why the ntibumenye church they could muri know Kristo that Yesu in Christ niho himself that duharirwa we find forgiveness. niwe wenyene The only in him, through niryo him, zina ryonyene only in his name we have twahawe received, kugira ngo dukirizwe mu so we can ivyaha. find salvation. Bwana Amen. Yesu asifiwe sana. Amen. Jewe no gusengera I can pray for you. mugirira imbabazi Imana The God forgive him, ariko but ndagaruka nkavuga ndi mu izina ryande I can make it in the name of who? rya In Yesu. the name of Jesus Bwana Christ. Yesu asifiwe sana. Amen. Niryo zina ntarindi Only in that name. kandi And iyo urondera amahoro when you want peace, nkagusengera and I pray for you, ndagusengera I ndi can pray for you mu and say, izina rya in the name of Yesu Jesus Christ, uyu mukristo this Christian, yifuza I amahoro want peace. kuko muri Kristo Yesu Because in niho hari Christ amahoro. there's peace. ntiyagira ahantu yarondera No, do look for peace nowhere else. nturondera amahoro hariho hose Look for peace wiyumvira nowhere else. ntigishoboka. Amen. It's not possible. bavuze amajambo menshi hano There's so many words, ariko ntituyajako. but we're not going to go through it. ndashima Paulo But I thank Paul, n'abagenzi we Paul and his friends, bamaze kubwirwa ngo when they were told that, nimba hari icyo muba mufise if you have something to cyo say, kugenda muvuze. they can speak now. Paulo afise ububiko Paul had a storage. n'abagenzi be bari bafise And his ububiko. friend, they had a storage. nibuka umujyanama umwe I twari remember those dufise deacon ones we had. niwe yambara amakoti He had a suit. maremare He had a long suit. agaca avuga ataya And n'amabanga he said, these are secrets. yambaye ikoti ryiwe He had a long aya jacket. n'amabanga And he said, these are secrets. twari twaciye oya si jewe sindimo It's not me. I'm not nabyumvise included. najuko I nyine know. Amen. bari baciye bamutazira They'll amabanga call him, his nickname was secrets. kandi muramuzi And you know him. mabanga. Secrets. Paulo rero So Paul, muri we in him, yari afise ububiko he had a storage. bamuhaye ijambo umwanya uwo ari wo When wose they gave him time to speak, yari yaje atavyiteguriye we came up with preparations. ariko kuko But because bazi kiri muri we they knew what is bamubwiye in him, ati bagabo they say, you, nimba hari icyo mufise if you want to say something, mwoshobora kubwira iri then you can tell teraniro this congregation ahacu twahejeje that we are done. kubasomera ivyo They have bavugishwa read the scriptures. kubabwira We have ivyagezwe told them the scriptures. byose twahejeje We've done our part. ariko ingorane But the issue was, ndagarutse I come back. harimo akajambo bavuze badusomeye They say a word earlier, they read, nguyo muri we that in him, hariho ibintu ivyagezwe bitakuye do you think that the scripture could not remove? murumva kwe You hear that? byari byasigariye iki kwe Why was it there? hari Why did it ibintu stay? ivyagezwe Do you bitakoze think that the scripture could not remove? byagezwe hari ibintu That the scripture could not remove? hari ibintu bitakozwe Do you think the scripture could not remove? bwana yesu atuhurumiye May sana God forgive us. reka Amen. tugere ku ijambo nyamukuru Let's go and look on the main thing. nuko mwiyubare nuko bagabo bene data nimumenye ko muri uwo ariho mubwirirwa ivyo guharirwa ivyaha tubabwira ivyo natwebwe uyu munsi muri Kristo They Yesu said in just Christ. nibi tubabwira dushishikara kuvuga We said this all muri the time. uwo That in niba him, tubwirirwa amajambo yo guharirwa ivyaha find words of forgiveness bwana of yesu our sins. asifiwe sana Amen. hanyuma kuri 3:9 And on 39 it says, kandi niwe atsindanishiriza umwitero nta ngwano zirimo nta ngumi nta that there's mbereka no fist fight. ni muri Kristo Yesu It's gusa only in Christ himself only. ndahandi Nowhere else. ndushobora That you cannot kurwana fight. oya No. hari ahantu nasomye ngo There's a verse I read, it said, igihe there are times, kije kandi kiraje when time coming is coming, aho that where imva the graveyard, zizorekura the grave will open, abari muri zo and those in the graves, yesu azoba ahagaze ku ngoma just because will be still in the throne.
aha niho hazoshika imanza Then there will be judgment. ntashobora gusimba I cannot- cyangwa I cannot- udashobora That I gusimba. cannot skip. You cannot skip. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Uyo ni watsindirisha abamwizera wese kuri byose ivyo mutashoboye gutsindanishirizwa n'ivyagezwe Amen. vya Mose. Vyagezwe vya Mose vyarakiza, vyagezwe vya Mose vyaragira And the law, impanuro, it could save, it ariko could bikageza advise you. aho But it had bigeza. a Bwana limitation. Yesu asifiwe. Amen. Ariko muri uyo But in him, indani within him, indani within him, iyo mwizeye that when you believe in him, aragutsindanishiriza they bring you victory. ibintu utashoboye The kugira thing you cannot gutsindanishirizwe win. nivyo wewe that you wiyumvira. cannot win yourself. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Muri Amen. we, That muri within we, him, muri we, that muri within we. him, within him. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Abantu nigeze kubwira I told people once, I told them once, jewe nahagarara I said, mw'ibarabara I will stand in the ahandi street. Kigoma I will stand in the street in Kigoma. ngahagarika I will imodoka stop cars, vehicles, ifise stop ibiro cars. 45 About 45 pounds. 45 kilograms. wahagarika kg. imuduga kabisa upakiye abantu You ijana think you can stop a car? ukawuhagarika bigashoboka You think you can stop a car? ntigishoboka It's impossible. ivyagezwe vya Mose rero So under Moses' hari law, abantu byafashije there are those it help. ariko But gutsindanishirizwa byari byarananiye victory, unfortunately, had hari ibintu limitations. bitashobotse There are things it could not imana do. And irabibona God saw. imana izi byose And God knows everything. irungika umwana And wayo God sent His na Son. ndani And yake within Him, tunapona dhambi we find healing. Hallelujah. ndani In yake Him, tunapona we magonjwa find healing over illness. ndani yake In Him, ndipo nyumba zetu and it's our homes, mihingo zacu our homes, zishobora our homes gutunganywa to find peace. Hallelujah. Hallelujah, amen. muri we They're in Him. indani They're within Him. winjiye They're neza into Him. muri Into Him. Kristo They're in Christ. bigenda neza Everything's good. Amen. tubandanye Let's continue. hanyuma hano And then here, kuri 40 rero here verse 40. niho hari ijambo ngomba kuvugako Verse 40 has a verse I nuko want to say. mwiyubare That be conscious. ikibazo dufise The issue we have, abantu muri ino minsi the people nowadays, ntaco binona they don't care. kandi mugabe And be wary. mwiyubare That be wary ukureka imana kutarabaho before leaving God. Happen. ukuza k'umwana w'umuntu Before the coming of the Son of Man, ntikuzoba kuragera before He came. ikibazo The question is, kureka imana birahari living God is there? kureka imana birahari Can you live God? uyu munsi Today, abantu turikunda we love ourselves. uburyo twikunda nk'uko The way we love ourselves is like this. hari ibintu dutererana abandi There are things we can bring to other people. tukabibatererana mu buryo tutazi And you can bring to them in ways we're not aware of. tukabitererana gute How exactly do we do that? hano aba batama abakozi b'imana Here, God is servants. hari ijambo bakunze kutubwira ngo Usually there's a message they'll tell us, a word they'll tell us. iyo umuntu apfuye That when a person has died, ibintu bimukurikira ni biki what follows them? ni hamburger zimukurikira Is the hamburger that follows them? ni pizza Is the pizza that follows them? ntigishoboka It's not possible. ni imirimo But it's your action and work they've done that follows them. iyo umaze The ones you have, ukaryama ngo and you've done like this, umunwa ugapfungwa and your mouth is open, n'ibikorwa bigukurikira the only work follows you. mu isanduku When you are in the casket, nta suti zibiri baguha they will not give 2 suits. usanze aho namanitse ibirato If you see my shoes is that, mbora mbaza umugore ask my wife sometimes. Hey, ibi uzobikoze ikimaze my shoes, what would kwitahira you do with them? What would you do with them? umunsi umwe twavuganye na But pastori one day, wanjye I spoke to hanyuma pastor. tuvugana ku We isimu spoke- tubonana We spoke on the phone or video call. isimu nta banga yifise Phones have no secrets. acabona ku rukuta And h'amakaravati he saw the one is ava tied hariya from there Hino. all to this here. abibonye And when he saw ntiyihangana he was not yambajije patient. ati He asked mwarimu me, none izo evangelist, karavati that you have so many iwawe ties.
Are they yours? si vyisi Let's say it's for the word. tunaweka We have it. ntibazorenze But they will not give only you take only one. ntibazorenze They will not give more than one tithe to wear. ejo niho namye mvugana n'umukozi Yesterday umwe I spoke to God's ndamubwira servant nti iri and I told him shengero that this church, rigeze mu mafaranga nganiki how much does it have? And how much does it cost? ndakondorora ndateka And umutwe I thought about the value of this church. ncansanga And I saw that ubu rero hari hageze that now is the point wewe where ataco wakoze the you who done nothing uvuduka niyonka to be quickly ukavuga ati and say that abaga naracerewe I was late. bwana yesu asifiwe sana Amen. aha muri Because iyi here you aha can duhaye see duhonyora where we're hari stepping. abafise amabavu There are those who were baturitse amabavu wounds. haleluya Hallelujah, amen. naje ndayafise And I have some too. bwana yesu asifiwe Amen. sana ndafise ibyo I nirata have what I boast about, what I brag about. I have what I brag about. amakoti n'ibirato All n'amakaravati ties and shoes byosigara and ties. ndazi ko I know that imirimo maze the gukora work I've done here izangwirikira will follow me. pasiteri nayo The azosigara pastor will live with him. pasiteri nayo azosigara The pastor will not keep it. imirimo yanje The work of hari done ahantu here. yanditswe Once I leave, kandi I izodukurikira mean, if you follow me, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. mama vyambe ejo yari ngaha haleluya Amen. yari karatema imana iguhezagire n'abandi mwari ngaha imana ibahezagire God bless you. n'ivyo bikorwa That's what you're imana doing. izobahembera God bless you nawe for it. uzohemba Nothing bless them. ibikorwa atakoze What have not done? gishoboka Amen. It's not possible. nta fraude ibaho There's no fraud. Amen. teke baho It's impossible. nta bikorwa There's no work. vya kanaka There's no work for somebody else zoguherekeza ntigishoboka that will follow. You know, it's impossible. ya Yeah, nivyo that is true. uko n'ukuri That is true. kutavanze There is a truth that's not mixed. kuko haremwe abavangiwe Because there's some who are mixing muri rusengero in this church. ugasanga afisemo 200 And you see they have $200. ugasanga amafise You 300 see they have $300. kovya kovya That's kugira strong. ngo urondere So ibitsibo you can find words, ukore work, witanga and by giving. kuko n'abavugishwa barabivuze Because even they have said reka so. turabe neza Let's go exactly. kuri 40 hatubwira ngo nuko Verse 47. mwiyubare ivyavuzwe n'abavugishwa n'imana Vyoyekubashikako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mukuronka iyi ngoro See, looking for this church or this building, bangahe how many? bazi icyo twari twarabwiwe? How many knows how much they have asked us? Dufise ibanga. We have a secret. I feel strong strong because God answered us. I feel strong because our leader was praying for our time, but did nothing that is done in his church. God had to tell us that, hey, that if so, the church we're looking for, we'll find it. The church we're looking for, God will give to us what he said. Amen. With the God, amen, and God fulfilled. Mwiyubare gusa. That be wary. Ivyavuzwe n'abavugishwa. What the prophet has said Vyoyekubashikako. does not occur to you. Muko twovyiyubara ni gute? How can it be wary? Nukwama tuzi neza. It's always to know uko that tugenda the way we walk, imvugo zacu our speech, kugira ngo so that ejo n'ejo bundi tomorrow and later tugire on, imirimo we tuzira. can have work we could brag about. Hallelujah. Amen. Hey, Yes. ngo imirimo And izodukwirigira. the work will follow us. Bamwe bazoca mu muriro. Some will go to the fire. Ngo uyo muriro ufise And igikorwa the fire has work. cyo kugeza And that is to ibikorwa test bya buri wese. the work of which person. Ibikorwa The wakoze work of which person. aragakwara watanze. If you give a quarter, Hadosha ipantaro y'ukuguru kumwe Your pants will be ugenda n'ukuguru kumwe. you go with one foot. Ipantaro y'ukuguru kumwe. Your pants will be burning. Basizemo kada gatukura. When you give a penny, Amabutura yose azasha. your oil Kukwigi will kogwa burn. Because chose the work you have done kitapimwa na moto. will be tested by fire. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Reka duhaguruke. Let us stand. N'aya majambo Imana yampaye. This is the word of God. Kugira God ngo has given me. dusangire So we can share together. kwiyubara
to be careful, kwiyubara to be wary. kugira ngo ivyavuzwe n'abavugishwa So what spoken kuko by the abavugishwa because the bavuze ibitari prophets, bike they say many baravuze things. yuko They have said that Yesu ari hafi this God is near. ahubwo mwitegure But be ready. ijwi ry'uhoraho The God is ryasemereye kuva kera He's speaking for so long. kw'imirimo y'umuntu That- izamukurikira Amen. kaze abakozi b'Imana. Gito